Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungure mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya ku mugabane wa Aziya mwese kandi mudukurikirana muherereye ngaho ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyu mugabane muri Zambia, Kenya, Uganda, muri Afrique du Sud, ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu burengero muri Congo, ubumanuko ubuseruko muri Tanzania, uburaruko mu Rwanda, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi ni amakuru ava irya nino mu gihugu mu mugambwe CNDD FDD, umugambwe CNL, umugambwe Sahwanya Frodebu, ku mushingamateka Honorable Agathon Rwasa ndetse no kwa Colonel Reveriyano Ndikuriyo, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, mu gisirikare c'u Burundi kandi tukabaza no kubabwira kwa Generali Prime Niyongabo atwara intwaramiheto z'igihugu c'u Burundi. Ivyo vyose nivyo tuza kubanyuriramwo muri aya makuru yacu, nivyo ari buze kuba ashimikiyeko. Mu mugambwe CNDD FDD reka bariho dutangurira muri komine Mpanda, aho umukuru w'umugambwe ku rwego rw'igihugu Colonel Reveriyano Ndikuriyo yari yagendeye iyi komine ku munsi w'ejo. Bararondeye abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD baraheba, baca bategeka imiduga inyuranamo ija impande zose, imihingo yose ihanamiye iyo komine ya Mpanda kuja kuzana abagumyabanga ba CNDD FDD, na cane cane ko hari habuze abantu, ikibanza barimwo caragaragaraga. Bafashe abantu babazana ku nguvu kwitaba umukuru w'umugambwe wa CNDD FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Babonye ko bari bahasebeye abantu banze kuza, mugabo babazanye ku nguvu. Ngo ivyo birasigura kandi bikerekana ko ivyo umugambwe CNDD FDD wahora uhendamwo abarundi bahejeje kuwutahura, bahejeje kuwumenya, ata muntu agihendwa n'umugambwe CNDD FDD. ngo biraboneka ko ari akagwi k'abasuma, akagwi k'abanyonyezi batwaye igihugu cacu c'u Burundi. Bityo rero ngo ntago bazobandanya bahendwa n'abo basuma barongoye igihugu, ngo ciza nuko babafashe ku nguvu bakabajana ngaho muri komine Mpanda. Aho rero umukuru w'umugambwe CNDD FDD yari yitavye. Harinjiye rero abanywanyi, abagumyabanga bane, babiri bari bavuye mu mugambwe CNL, harimwo uwuzwi ku izina rya Egide Moviti n'uyundi yitwa Nshimirimana. Abo banywanyi bakiriwe mu mugambwe CNDD FDD bakaba rero bavuga ko kuri ubu ngubu hariko haribazwa imvo bahinduye umugambwe, mugabo igihuhusi caciye ngaha mu mugambwe CNL bayoboka Agathon Rwasa. Gushika n'ubu bayoboka Agathon Rwasa, hakibazwa ukungene bafashe ingingo yo guhindura umugambwe, kandi babona ko ibintu bigiye kuba neza, bigiye kumera neza, bagaca bahindura umugambwe wa CNL bakijira ngaho mu mugambwe wa CNDD FDD. Kuri ubu ngubu rero biraboneka ko benshi baribaza
abo bagabo Yves na Nshimirimana icoba catumye bahemuka bakiyonkora bakava mu mugambwe CNL bakava inyuma y'umushingamateka Agathon Rwasa bahora bayoboka ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, bikaboneka ko rero abo bategetsi bariko barakora ivyo binjiza izo nyankamugayo za CNL zikaja mu mugambwe CNDD FDD biteye amakenga. Sabo binjiye bonyene kuko hari n'izindi mbonerakure zisanzwe ari imbonerakure zibiri nazo zarinjiye, hinjiye abantu bane mu mugambwe wa CNDD FDD ubwo Colonel Reveriyano Ndikuriyo yaja muri ico kibanza. Benshi bikaba vyabashimishije cane kubona ata bantu benshi binjiye muri uyo mugambwe, bose batanguye kuwuhinyura. Tuvuye ngaho muri ico gisata, Agathon Rwasa nawe arabandanya gushikiriza ko agomba gukora ibishoboka vyose umugambwe wiwe CNL akabandanya awutwara nk'uko abishikiriza, ngo naho ivyo vyakozwe n'abatavuga kumwe nawe bakaja kugumuka, harimo Nestor Girukishaka yaciye ava mu mugambwe CNL hamwe n'abandi batandukanye bakaja nyine guhangana na Agathon Rwasa, akavuga ko we atazokwigera ahangana nabo kuko we afise ukuri kandi ko ukuri kuzoteba kugatahukana intsinzi nk'uko Agathon Rwasa abishikiriza. Aho rero kuri ubu ngubu biboneka ko ibintu bikomakomeye cane, ibintu bibandanya guhindura isura ngaha mu butegetsi bwa Gitega. Tuvuye ngaho muri politike, reka twinjire mu gisata n'ubundi c'umutekano, aho igisirikari c'Uburundi biboneka ko gushika Mangaya kigeramiwe n'abariko barakirasaho bagitega imitego bakagwa mu nzira, benshi bakabica bakabaka n'ibigwanisho vyabo bari bafise, inyeshamba zikagenda zibitwaye nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Ibintu ntibiza koroha na gatoyi bivanye n'ibishobora gushikira igisoda c'Uburundi. General Prime Niyongabo aramutswa igisoda c'Uburundi, arabona ko nawe yatanguye gutekerwa n'icoba narirya ari umusirikari akomakomeye cane. Igihugu c'Uburundi biraboneka ko kirafise abansi benshi, ivyo byose bigikwegera ingorane zitandukanye ngaha mu gihugu cacu Burundi. Biboneka ko rero n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe icoba ni cose hamwe na Prime Niyongabo asanzwe atwara igisoda c'Uburundi. Benshi barabona ko ico gisoda ariho kigiye kuboneka koko gikomeye, canke bagiye kukirimbura bakagitwika n'ababo bose, nk'uko amakuru abandanya kugenda ashikirizwa avyemeza ukungene intambara ishobora kuba. N'umukuru w'igihugu akaba yaravyerekanye aja i Makamba muri Kamabanda, aho yari yagendeye abakomando biwe, abasirikari bariko barahabwa imyimenyerezo, bariko barahabwa ivyigwa vy'igisoda c'Uburundi kugira ngo bazoshobore guhangana no kugwana n'abo abansi nyine bashobora kuja gutera hiyo mu buraruko bw'igihugu cacu c'Uburundi, nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza.
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe akaba nyine nk'uko tubibabwira ubwoba ni bwose ko arashobora kuhasiga agatwe, baratinya abasoda baciye bahunga igihugu, harimwo abajenerali bakomakomeye cyane, muri bo twavuga nka General Aloys Nzabampema na General Godefroid Niyombare baciye bahunga igihugu baja mu makungu, kandi biboneka ko umwanya n'umwanya nangaho baherereye ibintu bishobora kuza guhinduka. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa wafyonda sabone, hama ugaca ujya ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira muri abo kubahwa, amakuru yacu nakagaruka nagahwane.